Kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2023 ukwezi kwa kabiri no mu 2026 umupaka canke urubibe ruhuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo Gatumba Kavimvira uguruwe ku mugaragaro bose babireba. Uru rubibe wari gugawe mu ntumbero yo gukinga umutekano w'u Burundi bitewe nuko umuhari w'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda wari wigaruriye kino gisagara ca Uvira. Gushika ubu rero urubibe guguruwe ko uwo muhari wakinjuye muri ico gisagara donc n'umunezero mwinshi mu bene igihugu b'abakongomani ndetse n'abarundi bari basanzwe bakora ibikorwa canke urudandazwa njabukamazi kuko ni avantage igihugu cugaye ikindi kikugara usanga hariho ibintu abene igihugu cyane cyane kuba hafi y'ama frontier ndetse n'abarangurira ibikorwa mw'ivyo bice vyononekara ibikorwa vyabo. Rero ni ikintu ciza turazotwega ko tuze kuyagira hamwe ikijanye n'iyugururwa ry'umupaka ndetse n'icari catumye uno mupaka uhuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo Gatumba Kavimvira ugagwa sivyo gusa hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu hari kubera imigwano idasanzwe ndetse tumaze kuronka amakuru yuko amadrone ya FARDC ari karazunguruka hejuru ikibuga c'indege ca Kavumu ndetse n'imicungaro yaho kugira ngo bikunde bashobore kuba bahagaba ibitero mu buryo bweruye umwanya n'umwanya. Dushobora kumva ikibuga c'indege camaze kuraswa huko amakuru dufise yuko hari amadrone ariko aratembera hejuru y'ico kibuga c'indege ca Kavumu. Ikaze ni karibu rero wese dukurikirana no gusaba subscribe kugira ngo ibiganiro vyacu bizogushika ko mu bambere, tunagusaba like kugira ngo twereke yuko wakunze kino kiganiro, tugusabe commentaire kuko nayo ibikenewe ndetse tukubwire ati dukunde ngero dukundisha abandi bizotuma umuhamagaro wacu tubasha kugira motivation kugira ngo dushobore kubaronderera vyinshi biruta ibi. Mu nkundire imbere yuko tuja kukijanye n'iyugururwa icese ry'umupaka uhuza igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, mu nkundire tubanze turabire hamwe situation actuelle yo ku kibuga c'indege ca Kavumu ndetse no muri Sud Kivu yose muri rusangi. Hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu hari kubera imigwano idasanzwe. Nimigwano yatangujwe n'igisirikare ca FARDC igamije kwigarurira ikibuga c'indege ca Kavumu. Uko FARDC yegera imbere niko yica abasoda benshi, uko FARDC yegera imbere niko inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda zihasiga ubuzima, uko FARDC yadivansinga niko haboneka ibigwanisho vyinshi cyane biriko biratabwa n'izi nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda kuri iyi migwano iri kirabera ngaha muri Kavumu. Nkuko nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro hari kwibonekeza amadrone menshi, hari kwibonekeza indege z'intambara zitagira amapilote ziriko ziritembereza hejuru y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Abantu benshi baba muri ivyo bice n'abari bahasigaye bariko barahunga kubera ko gutega ubwoba n'ibintu bishobora kuhabera umwanya n'umwanya n'ubwo imigwano yo iza yamaze gutangura mu buryo bweruye. Rero abantu benshi baba mu bwo buce batanguye guhunga kuko nka yuko bashobora guhitanwa nino migwano. Ku ruhande rw'inyeshamba ko bagira abakomeza kugaragaza yuko atantege bagifise, bakomeza kugaragaza yuko bo bafise ikibazo indani muri bo kuko tugerageje kuraba isubira inyuma canke umuvuduko w'izinyeshamba z'u Rwanda ukungene wagabanutse ni ibintu nubwo biruko nubwo tubivuga uko bifise ikindi kintu cinyegeje inyuma kubijanye n'ingene nibiriko birabera ku rugamba. Ariko baragaragaza inguvu nke, bariko bararaswa bongera biruka nta resistance bakigira. Ibi biratwereka yuko hashobora yuko haba hari ikibazo zino nyeshamba zifitaniye na guverinoma yabo canke n'ubuyobozi bwabo. Rero mwumve yuko umwanya n'umwanya nimwumva ati Kavumu déjà récupéré nimuze déjà libéré nimuze gutangara kuko bizobivuye mu bikorwa bya FARDC. Ndavuga abahibo n'abaerefa bizobivuye mu bikorwa vy'ingabo z'u Burundi ziriko zirashiramo agatege. Ingabo z'u Burundi mwumve yuko nazo ziriko zirakora ibidasanzwe kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Twarababwiye kungene kuni kubiga c'indege ca Kavumu kiri strategique cyane ndetse FARDC yagerageje kuhagira kenshi mu bitero yagiye iragaba, ariko vyagiye kutwereka incuro nyinshi FARDC igenda isubira inyuma bikarangira
itagize akayisite mu bitero iba yagavye ariko kuri uno munsi nubwo tworaba statistique z'urugamba nuko uno munsi tubona yuko ariko arakora inguvu zisumba izahora zikorana irya tuzi yuko hiyongereyemo abasirikare ba Hibu abasirikare ba FARDC bataramungwa n'ibisagara babajene bakiva mu matraining babajene bakiva mu maformation akomeye mu bihugu byo hanze hariho n'aba RFA nabo nibo bajene nico kimwe n'abahibu nubwo batitwa izina rimwe ni kujya kuntu usanga hari amazina yabo mugana bo wumve yuko bariko barakora ibidasanzwe kuri no butaka bwa Kongo ndetse aribo bariko barakora ibintu bidasanzwe kugira ngo bashobore kunaniza leta y'u Rwanda canke leta y'inkotanyi kuri bamwe rero bashaka kwinjira mu group yacu WhatsApp hariho link muri commentaire ya mbere urayica kikagufasha kwinjira muri group yacu WhatsApp kindi twoya ko gato abenshi bazinduye babona makuru cyane cyane ako kumbwa ngukana bumenyi avuga yuko umupaka canke frontiere ihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo Uvira Bujumbura canke Gatumba Kavimvira woba wuguruwe abenshi barambaza ati ko ditubwire bimeze gute vyifashe gute ico twababwira nuko ari inkuru nziza kandi iryoshe kumva ndetse n'ibintu biryoshe kubona uno musi tuvugana ngekezo rya 23 umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo Gatumba Kavimvira wongeye gukora mu buryo bweruye ushobora kwibaza ati zino nyeshamba zikihashika haciwe umunsi umwe uno mupaka ucurugagwa umaze kugagwa inyeshamba zarahagumye zongera zirahava ariko zikihava igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu ca Kongo ntibahise biyumvira kujanye no kugurura umupaka w'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cyako twabwira yuko zino nyeshamba zatangaje ko zigiye kuva muri Uvira kugenekerezo rya 15 kwezi kwa mbere hagiye kugira 17 18 bamaze kwava bisigura yuko hari haciye ukwezi n'amezi zino nyeshamba zitakiri muri Uvira ariko umupaka utarugurukwa dusubira inyuma gatoya ibi kiri biri mu kibazo cyabajijwe ministre Bizimana Edouard ministre des affaires étrangères canke ministre mu vyajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yari yavyishuye avuga yuko ati muri Uvira ntabwo turizera umutekano waho Uvira ntabwo turizera umutekano waho ntituramenya 100% yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitakiri ngaha muri Uvira zishobora kwikinga gahumbezi zikaza mu Burundi zikagira ivyo zonona cyane mu kwica bene gihugu murabizi yuko ariyo target yabo nkuko bamye kuza kuri manda ya nkuru nziza ibintu bibabwira aho bagiye baraca baza gutera Burundi nubwo abeshi baterewe rero nico bari base yuko mbere na president barayimubaje avuga ati ntabwo twahugura umupaka kuko ntabwo dushaka yuko imitwe y'abene gihugu b'abarundi icibwa canke bicwa nkuko abakongomani bariko baricwa ibi rero biri mu vyatumye igihugu cy'u Burundi giteba kugurura umupaka ugihuza n'igihugu ca Kongo nubwo abenshi bibaza byinshi ariko kuri uno munsi uri hejuru nkuko twari batangaje yuko hari umugambi canke hari cizere cyuko umupaka ushobora kugurwa umwanya n'umwanya sivye imbeshere nukuri kuzuye imipaka yamaze kugurwa ndetse abene gihugu mu kugaragaza kungene bari banyotewe kubona ino mipaka iri kirakora abenshi bahise binjira abakongomani binjiye mu Burundi abarundi binjiye muri Kongo kawaida kwa nyene vyari bimeze kugira ngo bashobore kuza kubandanya ibikorwa bari basanzwe bakorera muri ivyo bihugu kari bibiri rero wo dukurikirana bumvise ino nkuru iyi nkuru ifate nkama ni inkuru y'ukuri umupaka w'u Burundi na Kongo wamaze kugururwa abakora urudandazwa ruto rw'inja bukambibe rwamaze gutangura atakibazo na kimwe rero abantu bari bakeneye kuja za Kongo gukora aka business ntimwitinye abakongomani bari bakeneye kuza mu Burundi gukora aka business ntimwitinye kuko haragendwa inzira n'inyabagendwa ibintu bimeze neza mu buryo budasanzwe mu kurangiza kino kiganiro mu nkundire dusimbire muri Rubaya anagace karimo ibintu vyishingira kamaro kunyesha amaze gushwana ndetse ku gihugu ca Kongo amakuru dufise yizewe nuko kugeza nino saha imigwano igikomeye cyane aho ingabo za Kongo ziriko ziragerageza kwigiza inyuma mu buryo buboneka ziriko ziragerageza kwirukana zino yeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri buno buce zari zisanzwe zarigaruriye twabwiye amaruka itagira kuri ane inyuma yagiye arafatwa inyuma ya Ruke
n'ubundi buce rero buracakomeza kwigarurirwa n'ikisere gikomeye cyane cya FARDC harimo Hibu ndetse na RF. Aya namakuru twavuga yuko yizewe kandi mirongo y'urugamba imigwano ikiri mu mpande zose haba muri Nord Kivu muri Sud Kivu aho mbere no ngaha muri Masisi muri Gatoyi igihugu cy'u Rwanda kimaze kuhatakariza abasirikare benshi, abasirikare batari bake byanatumye ndetse abenshi batangura kwishikana, abenshi bazana ibigwanisho. Tubabwira yuko muri no misi iyi misi nyene turimo ohera mu yindwi irangiye nuko ibigwanisho bimaze gufatwa ari byinshi cyane. Kukijanye n'ingene imigwano iri kirabera mu mpande zose impande zose haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu biravugwa cyane yuko ari umukenyero mushasha wabazanywe n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bashobore gukubita hasi no hejuru uno mwasi wabo canke aduyi bahanganye muri zintambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Kongo. Muri make inkuru tugomba kubashikiriza niyo, nizere yuko abenshi mwumvise update zihari, ariko kuba tadutahuye neza incamake nuko imigwano iri kiregereza ikibuga c'indege ca Kavumu. FARDC ngabo z'ubundi wazarendo bariko baragerageza gukubita hababaza uno mwasi wabo y'igihugu cy'u Rwanda muri profile ya AFC M23 RDF nako twigwane MLCD niko biriko biragenda. Abana benshi b'u Rwanda bariko barahafira nko twama tubivuga, nubwo atawuhakuriza itamurya ku mpande za koalisho za FARDC nta makuru yaho yingene baba bagwe ku mirongo y'urugamba, kubera ko iyo umuntu ari karadivasinga agasigarana ibice biragoye kumenya yuko yoba yahasize ubuzima, ariko nyene mwumve yuko atawuhakura izitamurya. Umukenyuro rero waje ukoma mu nkokora zinonyesha amazigihugu cy'u Rwanda, aho mbere n'imitego atari bamenyereye yaheruka kera muri za Kaziba ingabo z'ubundi zongeye kwigarukana ku mirongo y'urugamba, bigatuma hapfa umubare munini canke igitigira nyamwinshi cinyesha amazigihugu cy'u Rwanda. No kumwe twabanye kandi abikebanura, ndizera yuko mwavyumvise. Turongera mu bindi biganiro, tubasaba subscribe na like kugira ngo ibiganiro bishike kure hashoboka. Je nitwa Koti, ini BM4 News. Bye bye.